Gitega Entertainment TV tubaramutse twongere tubahe n'ikaze tukaba dusubiye kubabwira ko tubakunda turazi ko muri benshi muri ko muradukurikira muri bino biganiro byacu uno munsi tubazanye mu kiganiro mutari mumenyereye ejo heza ni ikiganiro kigufasha kumenya cyane byinshi ku bijyanye n'ibidukikije cyangwa environnement nk'uko benshi bakunda kubivuga murazi yuko ibidukikije bifite uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'umuntu uwo ari we wese iyo ibidukikije bitamerewe neza canke bitari ko bibaho nkuko byategerezwa kubaho natwe bitugira ko ingaruka kandi ingaruka novuga yuko atari nziza na gatoyi nuko rero uno munsi tukaba twifuje kubatumira umutumire novuga aja kutuganirira ibitari bike umutumire afite byinshi atubwira kandi umutumire ndetse akaba n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije ariko imbere ya byose reka ndamusabe yidondore kugira simpave ndamuvugira kumbure n'ibitari byo karibu cyane mu idondoro. Murakoze cyane ndabaramukije n'abariko baratwumviriza jewe nitwa Nkurunziza Gustave nkaba ndumuhinga mu bidukikije mu by'ibidukikije ndumwigisha muri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega nkongera nkaba n'umushakashatsi mu bijanye n'ibidukikije n'ibijanye n'amasoko ntangaguvu ibyo twita energy hanyuma mu bigi wanje ndikorera ibyi wanje nkuko n'abandi bose tubihamagarirwa nkaba mfise entreprise ishirahamwe rikora mu bijanye n'ubuhinga ibyo twita ingenieri cyane ingenieri yubaha ibidukikije ngerageza kubikora tukabikora twubahiriza ibidukikije ikintu kandi ngaha mu gihugu kitamenyerewe mw'iryo shirahamwe nkaba nongera nkagira n'ivyigwa ivyo twita ama consultance mu bijanye n'ibidukikije no gufungura neza. Turumva ntitwihenze na gatoyi ku bijanye n'ibidukikije muja kutubwira ibitari bike mbega numvise ko muri abahinga mu bijanye n'ibidukikije uno munsi umuntu ariko yumviriza canke akurikira Gitega Entertainment TV atazi ibidukikije tuvuze ibidukikije umuntu yokumva iki? Ibidukikije ijambo ibidukikije ni ijambo rinini cyane kandi abantu basigura bafatiye ku byo baba barimo nk'umuhinga rero ibidukikije novuga yuko ari ibi bintu byose nkuko n'izina ryabyo rivyita bidukikije biri impande yacu ndavugamwo ibintu kama byaremwe bisanzwe biriho hanyuma nkavuga n'ibintu twebwe nyene dushiraho ibintu artificiel nk'ibi vy'amazu amabarabara n'ibindi biba vyarashizweho n'umuntu mugabo bifasha ko ubuzima bwacu bugenda neza hanyuma ku rundi ruhande ibidukikije twobifata nk'ahantu miliye ahantu ibinyabuzima byose bibaye hanyuma ibinyabuzima bikaba bifatanye byose bifatanye kugira ngo kimwe gifashe ikindi kubaho kuko tuvuze ibinyabuzima harimo ibiterwa harimo ibikoko byaba ibiboneka canke ibyo tutabona n'amaso yacu ibyo byose rero kimwe cyose kirakora mwaho hantu mwiyo miriye tubayemo twese navyo bigakora kugira ngo ubuzima bugende neza kw'insiguro ya kabiri ndiko ndatanga aha duca dufata imice itatu y'ibidukikije harimo amazi twebwe mu Burundi twita yuko ari n'ubuzima amazi n'ubuzima hakabamwo isi tubayeko ifashe amazu tubamwo tugenderako kandi dukuramwo n'ivyo turya mu burimyi hanyuma hakabaho n'impwemu air no kuvuga n'imigwi itatu igize ibidukikije hanyuma mw'iyo migwi itatu yose cyo twita compartiment harabamwo ibinyabuzima byaba ivy'ibiterwa biboneka n'ibitaboneka byaba ibikoko navyo ibiboneka n'ibitaboneka kimwe cyose gikora kugira ngo ubuzima nk'aha hantu tubaye bukunde no kuvuga rero yuko ikintu cyose kiri ngaha mwimiriye gifise akamaro gifise ico kiriko kirakora kandi byose bikora bishize hamwe ico twita synergie.
Ubu dusiguriye ibintu bikomeye cyane rwose iyo tuvuze ibidukikije kumbure ntitwari tuzi ko umuntu ashyiramo n'aya mabarabara ashyiramo ibintu byose biba biri kumwe biri iruhande yacu hari ikintu wavuze yuko kimwe cyose gifite ukuntu gifasha kigenzi cyacu mbega uno munsi twebwe nk'ibintu dutegerezwa kubaho tuvuga ati dutegerezwa gufasha kugira bibeho neza bitabayeho neza tugira ingorane ni nk'ibiki ni byose cyangwa n'ibiki bikuru bikuru ibintu byose biri mu bidukikije biri ku isi birafasha kugira ngo twebwe abantu tubeho neza aha ngomba ngaruke ku kantu gatoyi abantu twihenda yuko ari twe dukomeye ku isi ngomba nta nk'akaruro gatoyi murabona nk'umuntu ariko arategura nk'umwavu uyu mwavu turimamwo ivyo turya umwavu uwurunze ahantu hariho udukoko duto duto tutanabona n'amaso yacu tugakora ibi vyatsi tugakora ibintu byose tuba twashizemo gushika bicitse umwavu nk'utwo dukoko tudahari umuntu ntiyobaho ni ukuvuga rero twese turi magiriranire kimwe cyose kirafise igikorwa caco kandi ntaco twavuga ngo gikora igikorwa kinini kuruta ikindi kimwe cyose gikora igikorwa gushika aho gishikana gishikanya aho gishikana ikindi kirakira kugira ngo ubwo buzima bushobore gukunda rero twebwe nk'abantu twategerezwa kubaha ico kimwe cyose mu gikorwa caco kijejwe atana kimwe dukuyemo mbega nk'ubu bishitse umuntu agahonyora nk'akanyegeri tujya dukoko dutoya hari ico aba yononye mu bijanye n'ibidukikije aba yononye ibintu bikomeye cyane mugabo urumva ni gatoya ntukabona hari ibintu bigoye uri kuratambuka ntukabona hasi ugahonyoye ni accident riba risanganya mugabo mu bisanzwe ntitwari dukwiye kugahonyora kuko kajya kanyegeri ndaguha uratanze akaruro k'akanyegeri murabona buba hasi mwivu buba mu tunogo bwimba mwivu turya tunogo turafasha amazi gucengetera mwivu ico twita infiltration kadahari iyo infiltration iragorana kuko utunogo ntituba twuguruye neza tujya tunogo utwo dukoko dutoya twimba mu kuzimu ni nk'igikorwa gikomeye cyane kugahonyora rero ari accident urumva nta kundi mugabo kukica nibigirankana ukakica ico ni igikorwa kibi cyane kandi mu bisanzwe twebwe nyene uburi kuriyimbira ico yego bega uno munsi abariko bakurikira Gitega Entertainment TV muri kino kiganiro ejo heza bo nizihe nkurikizi zo kudakingira ibidukikije zo kutubaha ikintu cyose kiri mu bidukikije gifasha kugira ubuzima bwacu bugende neza nizihe nkurikizi zishobora kuba inkurikizi ni nyinshi cyane ariko abantu benshi ntituzibona kubera tudafise amakuru ajanye n'ibidukikije reka ntange uburorero buto buto murabona nk'ubu mw'iki gihe turimo mu Burundi turiko turarira gose ko imvura ari nkeyi imvura ikwiragwa nabi murabona mu Burundi tumaze iminsi tubona ingorane zivuye ku bidukikije imyuzurira amasi ahitana abantu yanyereye glissement de terre n'ibindi byinshi tubona rero utabiza aca yibaza yuko bamwe baribaza nuko ari amashetani abandi bakabiha iyindi siguro uko bavyumva mugabo vyinshi bituvako rero ingaruka ni nyinshi cyane nibaza yuko mw'iki kiganiro tuzoronka akanya ko kuza turafata kamwe ukwako kugira ngo umuntu abisigure neza ingaruka ni nyinshi cyane mugabo dufatiye ku tuntu duto umuntu yoshobora kubona n'ingoga umuntu yategerezwa gukingira ibidukikije ku neza yiwe no ku neza y'isi ngomba ntanga kandi karoro gatoya murabona nk'ukuntu nk'ibigwara ari byinshi cyane ushobora kubona hateye ingwara nk'amadiyare izi za korera umuntu agaca yibaza ngo n'amahano canke ibindi ivyo biva ku kuntu tutubahira ibidukikije nk'akaroro gatoya murabona mw'iki gihe dufise ikiza ca coronavirus ko habaye amategeko y'igihugu yo gukaraba iminwe gukaraba n'isabuni murabona ko ingwara nyinshi zisa n'izavuye zagabanutse
nk'ibintu vy'amadiyare vyaragabanutse n'atavyigwa biboneka turakora. Ibintu korera yahora itera muri imbo, sinzi yuko mwebwe abamenyesha amakuru hariyo mucumva mw'iki gihe. No kuvuga hariho ikintu cahindutse mu bidukikije mu kuntu tubayeho, kigaca gituma utwo dukoko twita les pathogènes twahora dutera izo ngwara tugabanuka cane. Rero ingorane ni nyinshi cane, nimwagira ikiganiro kijanye n'izo ngorane nyezina twafashe ikintu kimwe gitomoye tuzoronka akanya ko kubigarukako neza idonido. Murakoze cyane Engineer Gustave mu byo muriko muradusigurira. Nibaze yuko abakunzi ba GITEGA-Ent TV badusanga kuri Facebook, badusanga kuri YouTube, bumvise ibitari bike. Bega uno musi nakaye kajambo wabwira ni giki cokogwa kugira dushobore gukingira ibidukikije, izo nkurikizi turiko turabwirwa uno musi ntizihave zidushikako. Dukora iki kuba ariko baratwumva uno musi, nakaye kajambo wabwira mu kubahanura? Mu Burundi no muri Afrika ahanini nk'ibi bihugu twita biri mu nzira y'amajambere, ntiturategera neza akamaro k'ibidukikije, ntiturategera neza ibidukikije icarico nico bitumariye mu kubaho. Ari naco gituma ikintu ca mbere gikomeye nuko abantu bamenya ivyo ari vyo, bamenya aho babaye nuko babayeho n'akamaro k'ikintu icarico cose kiri kw'iyisi. Aha rero ikintu ca mbere je novuga nko mu kubiraba n'abanywanyi bariko baradukurikirana, no guhindura ingendo, guhindura ivyiyumviro, co twita changement de mentalité. Tukamenya yuko ibidukikije bidahari natwe ntitubaho, kuko natwebwe nyene turi ibidukikije, turi mw'uwo mugwi, sinzi ko mwumvise ndiko ndabisigura. Umugwi w'ibidukikije natwe turimwo. Je twishize mu mugwi w'ibikoko, kuko umuntu n'igikoko mu bindi. Turi mu mugwi w'ibikoko, no kuvuga uko gukorera hamwe n'ibikoko n'ibiterwa vyose dutegerezwa kugutegera twakumva neza, hamwe atana kimwe duhohotera kugira ngo tubeho neza. Ngira ntange nk'akarorero, turahema, impemu duhema ziva ku biterwa, impemu nziza ziva ku biterwa. Ibiterwa nibyo bishobora gutuma turonka impemu nziza, ibiti. None nitwabifata uko tubifata uyu munsi, ejo tuzohema impemu zimeze gute? Impemu zizoba ari mbi cane gose. Rero tubanze duhindure ivyiyumviro, duhindure uko tuvyumva, hanyuma duce duhindura ingendo n'inyifato. Ivyo bintu tumaze kubishikako tuzobona yuko hari ibintu vyinshi bihindutse, kandi n'ingaruka mbi nk'izo navuze nca ku mayange nibaza yuko zizogabanuka. Niturindire rero yuko harinda kuba ibibazo bikomeye, abantu bakasiga ubuzima nk'uko tumaze imisi tubibona, twohindura ingendo hakiri kare. Ego, tubashimire cyane kuri kano kanya mwaduhaye. Nibaza yuko abakunzi bacu bahigiye ibitari bike, ngira ntitwabakenera mu biganiro bizokurikirana cyane kubera bumvise yuko ibyo twariko turabaganirira, twariko dusa n'ababacira ku mayange tubinjiza novuga muri ikiganiro nyezina. Ni ikiganiro ca mbere kivuga ejo heza kugira dukingire ibidukikije. Mwumvise ko natwe turi ibidukikije kandi tubikingiye natwe tuba twikingiye. Gustave, nizere yuko igihe tuzosubira kubatuma ko muzohagaruka. Nzoza cane gose kuko ibidukikije jewe namaze kubifata nk'ubuzima bw'iwanje, niko kazi nkora, kandi ikintu cose cotuma duhinduka tukavyubahiriza jewe sinoreka kukijamwo. Murakoze cyane abakunzi ba GITEGA-Ent TV, mwumvise ivyo twariko turaganira n'umutumire wacu ejo heza. Twafisemo uruhara no gukingira ibidukikije ko natwe turi ibidukikije, kandi iyo bigize ubuzima bwiza natwe tugira ubuzima bwiza. Tubashimire, tubitse ko mudusanga kuri YouTube, mudusanga kuri Facebook GITEGA-Ent TV canke GITEGA-Ent TV, aho se mudusangayo. Muhandanye mugira ibihe vyiza naho butaha.